kuri uyu munsi uri hejuru igerekerezo rya 14 Munyonyo 2025 turamutse dusozera umugambi twari twihaye w'imisi ijana wo kuraba ubutunzi igihugu gifise cyane mu bijanye n'ubutare. Uwo mugambi twawihaye kubera dukeneye kuraba ko Uburundi koko bushoboye kuronka uburyo buzotuma dushobora kuja muri ya nzira yoresha Uburundi igihugu giteye imbere. Birumvikana yuko rero ari umugambi usaba uburyo. Iyo rero twigira inama turavuga tuti turabe koko igihugu cy'Uburundi gishobora kwirongera uburyo bukwiye kizokoresha kugira ngo dushike ku gihugu giteye imbere. Kubera iyo ngo rero twaciye dushiraho umugwi ucungera uraba uzunguruka igihugu cyose uraba ibibanza byose bishobora kuba birimwo ubutare bworoshe kwimba, ubutare bworoshe yuko dushobora kubushora hanze. Uwo mugwi rero wari ufise intumbero yo kuraba koko mu Burundi dufise ubutare n'ubwoko bwabwo, hanyuma bongere barabe n'ingene dushobora gukoresha urwaruka mu gutangura kwimba ubwo butare. Ndavuga yuko wari uwundi mugambi ingene tugiye gukora dukoresheje urwaruka. Kubera iki? Nuko twasanze leta yo nyene itegerezwa kugira umugambi wo gutangura kwimba ubutare igakoresha abarundi nyene. Abarundi nabo babasha, mukaba muzi yuko ari urwaruka. Twongera twiyo ntumbero kubera twari dusanzwe turiko turakorana n'umugambi wa payeje, umugambi ushoboye ubu gutunganya neza amakoperative yo gwaruka, gushiramo gwaruka mu bikorwa. Noneho rero ko cari igikorwa gisaba uburyo, nuko umugambi wari usanga umufise n'uburyo bugenewe ugwaruka. Turavuga tuti rero ko usanzwe ufise uburyo bugenewe kuvyura imigambi y'ugwaruka aho baza barokoreranira, umwe wese yungutse agasubiza uwundi akaronka. Duca turabona tuti n'ugwaruka ruriko rurimba ubutare ruriko ruca amahera, kandi ayo mahera azobafasha no mw'iterambere. Rero barashoboye muri uwo mugambi barashoboye kubona ibibanza 29, no kuvuga ni mu makomine atandukanye n'intara zitandukanye, ibibanza 29 bishoboka yuko twokwimbamwo ubutare. Muri ivyo bibanza 29, ibibanza 13 nivyo tumaze gutangura kwimba neza, kandi murumva ntacari igikorwa coroshe. Hariho kubanza guhatunganya nko guharura kugira ngo ushikire ubwo butare. Murumva yuko byatwara umwanya utari muto. Rero murumva ko hari ibibanza gushika ubu bishika 16 bitaratangura kwimbwamwo, mugabo biza bizwi aho biri 13 gusa nivyo tumaze gukoreramo. Byaranatumye rero tumenya ubutare dufise mu Burundi. Twasanze ubwo tumaze kubona mu Burundi buriho ubutare burashika 27, ubwoko bw'ubutare 27. Aho harimo inzahabu yonyene iri mu bibanza 119. Novuga turafise uburere 119 bwose burimwo inzahabu. Aho naho tumaze kubona, kuko turazi yuko nitwamara kugira uburondezi bwimbitse tuzosanga mu Burundi bwose ari nkuko bwuzuye ubutare. Murumva ko inzahabu zonyene zitwara ahantu hanini cyane. Ubundi butare twabonye ni coltan, cassiterite, wolframite, fer, cuivre, nickel, cobalt, platine, vanadium, titane, lithium, terre, plomb, manganèse, argent, agate, opale, zircon,
beryllium, emeraude, rubis, phosphate, sulfure, quartz, amethyste. Murazi yuko na kaore yoyo iri ahantu henshi cyane, n'ubundi butare rero tutarabona neza, tukiriko turarondeza. Murumva ko twariko turarondera muri ibyo bibanza 29 niho twashoboye kubona akasiterite. Twabonye site zitatu: Ishombo, Busenyi na Shinge. Korta tumaze gutora site imwe ya Rugero. Twavuga muri ivyo bibanza twariko turarondera ugwaruka rukora mugabo wisanzwe. Korta ari ibindi bibanza, hari abandi bariko barimbamwo, mugabo twe dufashe mu minsi 100 twari twihaye ibibanza twakoreyeko. Amethyste ni ibibanza bitatu, Quartz ni ikibanza kimwe cyo mu Gahongore, Agate ni ikibanza kimwe cy'Ubukemba. Hanyuma ubundi butare twashoboye kubona buri ko yandi masita ya 16 ni kasiterite twayibonye ku bibanza 5, Korta twayibonye ku bibanza 6, Wolfram iri kuri site imwe, Amethyste ni site 2, Quartz ni 3. Ibi ni bibanza tutarashobora kwimbako. Ibi navuze ubwa mbere naho nivyo twatanguye kwimba. Rero turavye umusaruro twarose, ubutare bwamaze kwimbwa kandi ubwo tumaze gushora ni toni 260 za amethyste, itoni 172 za quartz vert, itoni 26 za agate. Hariho n'izindi rero zitarashoka. Turavye neza umusaruro tumaze kuronka, turabona yuko hariho zitarashoka nk'ibiro 180 ya amethyste, 131 vya Korta, ibiro 812 vya kasiterite, itoni 15 zirenga gatoyi za beryllium, n'itoni 6 za agate. Izi ziracari turazishora mugaza arahejeje kwimbwa. Ubu rero mu bisanzwe turiko turaraba ubutare tumaze gushora burababa imiliyoni 6 n'ibihumbi 834 by'amadolari y'abanyamerika. Ubwo nibwo twoba tumaze gushora. Urumva rero ubu turiko turaraba neza, dusanga muri bwa butare burenga 27 turiko tonababwira, twasanze amasite yose hamwe ari 267. Aho nashizemo bwa butare bwose navuga. Muri ayo masite 237, amasite 247 ariko arimbwa. Muri ayo rero abo bimba twarabonye amakoperative aduhenda ngo ariko arimba, kuko hariho nk'amasite 22 batubwira ko atana kimwe batora, kandi twe tubona biriyo. Kuvuga y'amakoperative y'abigenga arashobora kuba yaraduhenda, kuko murazi ko tutari tuzi n'ivyo twimbura. Hanyuma hariho n'abatigeze rero tutazi nuko bakora ku masite 20. Novuga yuko rero turavye nko kunza habo amasite 119 turabona yuko bimbamwe ubutare ku buryo ubu bamaze kwimba ubutare bwoba bwababa nk'itoni irenga ko gatoyi bamaze kwimba. Rero tukabona yuko nitwamara kubitunganya neza umusaruro uzoba munini cyane. Ibi rero byaraduhaye ikigwa, koko dufise umugambi yuko rutangura kwimba koko ubutare. Murumva ko kare twarimo kwimenyereza, turavyo dufise biri hehe. Ubu umwimenyerezo rero w'iminsi 100 waheze, kuko nije navyikurikiranira. Ubu rero bizoca bikurikiranwa no mushikiranganje rero bije ubushikiranganje bubijejwe kugira babandanirize muga jewe kwa kugira ngo ndabe neza ibishoboka n'ibidashoboka, tubone n'ingorane. Muri izo ngorane rero twarabonye yuko
ubwa mbere nta bushakashatsi uraba kubijanye n'ubutare ubushakashatsi bukwiye turabubona ko buhari muga nta wuzi ngo bungana gute bufise agaciro kahe kiretse nikere y'Umusongati niyo bamaze kwerekana yuko yo bifise agaciro k'abamiliyaridi 208 y'amadolari y'abanyamerika ijya y'Umusongati gusa muga rero aho Umusongati ntihari nikere gusa harimwo na vanadium harimwo fer harimwo platine izo zose rero murazi yuko nka platine ari ubutare buzivye cyane fer nayo nyene murazi kwironderwa cyane murumve Umusongati habitse ubutunzi bunini bw'igihugu mugabo nta ahandi twasanze ituramenya ngo dufise ibingana gute kugira tuce tumenya n'agaciro kavyo muruca mwumva yuko rero tugifise igikorwa ubugira kabiri twarasanze abantu basa nabihagiye ico gisata cy'ubutare abo bantu bihagiye rero bahuri bobo bafata yuko amatongo baragiye baragura amatongo bagaca bahita ngo butare ni Rwanda bizwi neza yuko mu mategeko ibwirizwa rigenga ubutare riravuga neza yuko wewe ugaba isi ndimwa ntugaba ubutare abo bantu rero basa nabahihagiye twashitse bavuga ngo ni wanje nuko twari dufise amategeko nyene tuca tubereka tuti twereke uruhusha warose mugabo hariho abagumye batugora bafise n'amaspekulation abo rero batugoye harate nigenda ashiraho uwundi mugwi w'ingufu ujejwe kuraba abantu bose ariko baratwononera badutobera ku gisata cy'ubutare kuko nkuko nari nabivuze tukibona ubutare bw'imurehe nabivuze yuko amadayimoni yabonye Uburundi bugira buduge burose ibintu byiza amadayimoni hariho abantu haca yinjiramo ubwo nyene bagatangura kurwanya umugambi hariho abashatse rero kurwanya abo bavuga ngo ni wanje gushika rero aho ngira abayobozi bishikira mu biro by'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro hagati baragira umugwi kugira bakurikirane kandi rero twaciye dufata n'ubundi butare bwibwe abantu babwimba atanuruhusha bafise bitanazwe barawunyegeje ari bamwe bahora babushora tutabizi none naho rero uwo mugwi nawo warakoze n'uburi kukivi uko tuguma turondera umuntu wese agomba kudutera akajagari muri uyu mugambi wo kwimba ubutare umuntu azodutobera amenye yuko amategeko aratunganije neza aranategekanya n'ingene ibihano bitegekanijwe nico gituma rero nazanye uwo mugwi kugira ngo ufashe kugira abo bantu bariko bashaka gutoba uwo mugambi bateshwe bate hanyuma ikindi twabonye cyadugoye ahantu turiko twimba nk'ubutare hariho ubutare barinda kuronga n'amazi kugira butore izo za kasiterite izo za titane za koruta hari aho rero twasanze ari ku misozi atamazi ariyo ariko twaragerageje mu Kirundo kuri Shinge na Rugero amazi yaramaze gushikayo Ikarusi Ishombo naho nyene amazi nibaza ko aza ari mu gushikaho kugira ngo bashobore koroherwa bariko baratunganya ubwo butare kuko butegereza gutunganywa hanyuma hari n'ikindi rero twarabiga ubwo gwaruka ariko ruriko ruriga rero no kuvuga yuko umuvuduko wo mwimbu wa mutoyi mbere hari haho twategerejwe kuzana urundi gwaruka tukuye mu zindi ntara kugira ruze kumenyereza ugwaruka rwo mu zindi ntara ikindi twabonye umusaruro uriho umwimbu uriho mugabo ntituratangura kuronka ivyuma bikwiye vyo kwimba kuko murabona uwo musaruro wose twawukoresheje amaboko nimwiyumvire rero umunsi tuzoba dukoresha amamashini ubu rero murumva yuko tutari dufise ibikwiye ariko ubu turiko turavyiyumvira amahera uko azarinjira niko tugura ayo mamashini ico naco kiri mu vyatugoye ubu rero ico tubona twamaze kubona yuko umugambi ushoboka twamaze kubona ko Burundi bushaka kwimba ubutare ubu n'abahora bakekeranya babibonye neza ko Burundi bwuzuye ubutare hose nakaryo rero kuko ubu turondera abahinga babunyoye kugira baze gukora ubushakashatsi kubijanye n'ubutare hose tumenye ubutare dufise n'agaciro kabwo kuko nivyo bizotuma nababandi rero babagwiza tunga bo mu bihugu byo hanze baza turamaze kuronka abavuga bati baze
no gufasha kugira ngo tugire ubwo bushakashatsi tukaba twizeye yuko bizogenda neza. Ikintu rero twosaba nuko abantu bose bari mu gisata c'ubutare icambere bakunda igihugu, kuko muravye umwimbo dufise imyaka n'imyaka yariheze bimba ubutare, tukaba tutari bwigere tubona tuti mbega hashoka kubungana gute, mugabo mu minsi 100 nk'ubu duciye tubibona. No kuvuga yuko ari ibintu twakora n'amaboko. Turakeneye rero abantu bakunda igihugu, avuga ati uburundi ngiyanerekane ko nabo bwashoye gushora. Rero ayo makoperative yabikorera ivyabo nta muntu umwe babujije yuko bashobora kuja muri ico gisata, mugabo bazana agatima gukunda igihugu. Iyo bashoye berekane ko bashoye biboneke, kuko ari igihe duhora tumaramara. Ugiye wumva nko mu bihugu byo hanze bavuga ngo Burundi ngo bwarashoye ngo ubutare, ukayoberwa ninde yabushoye, yashoye bungana gute, kugira ngo turabe ko amahera yazanye. Byari bigoye. Rero turasaba yuko hobaho uwo mutima wo gukunda igihugu kugira ngo twese twubake Burundi, amahera tuyarondere tugana yambono kazoza y'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Hanyuma ikindi twobasaba nuko bokorera ahabona. Turazi yuko ntituri mu bihugu byinshi byatanguye kwimba ubutare kandi tubikorera ahabona. Abenshi bakorera mu gifungu. Mu gatwe y'icifuzo cyacu dushaka ko ubutare bwose buzokwimbwa kandi bugashoka habona. Umuntu rero ari muri ico gisata wese abimenye ko ivyo gukorera mu rufuri twabivuyemo, kandi ibihano birategekanije ku muntu wese azoja ku ruhande. Dukeneye yuko ubutare tubwimba ku mugaragaro, tukabushora no ku mugaragaro. Hanyuma ikindi naco nuko abarundi twese igisata twagira gwacu ni ubutunzi bw'abarundi bose. Naho hoba mu ntari Imana yahaye ubutunzi abarundi ibushira muri iyo ntara, ibushira muri rya tongo ryo kwa naka. Rero nico gituma abarundi twese twokora dushize hamwe. Nababwiye kubera igihugu cy'u Burundi turagira ubushakashatsi bukwiye kugira ngo tugire abagwiza tunga, tutarakora n'ubushakashatsi bukwiye biragoye no gukora amasezerano yo kwimba ubutare. Nico gituma twafashe ko leta y'u Burundi mu kurindira ko tumenya ibyo dufise nayo iyo yimba, kuko no murima wayo. Leta rero murazi leta n'abarundi bose miliyoni 12 uko zingana, no kuvuga yuko tuvuze ngo leta iri kwirimba n'abarundi bimba. Ntagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje. N'abarundi bariko bimba kw'izina rya leta yatumye abarundi bose. Nico gituma rero bitarabugwaruka n'abandi bose birabaraba, n'andi makoperative arabirayaraba. Mbere hari aho tumaze kubona ubutare busanzaye, dushobora no kwiyumvira yuko umunsi umwe tuzobwira umwene gihugu tutuzanye ikiro tuguhaya, kugira ngo nk'ubu ufise munsi y'urugiwe, hariho usanga ufise munsi y'urugiwe tuba tuzi ko buhari, hagiye tukavuga tuti ubuzokwimba azanye tuzomuha amahera naya, kuko abarundi bategerezwa gutunga nyene nabo nyene muri ubwo butare abazoba babikozemo. Rero ntihagire uzosubira kuvuga ngo n'amakoperative ya payeje ariko arimba ubutare. Ni leta iri kwirimba ubutare hanyuma ikoresha abarundi. Igihe tuzoba twahejeje ubushakashatsi tukamenya rero ingene bungana, niho bizoshoboka ko hashobora kuba amasezerano. Nagiye andi makoperative turiko turaraba, uba amakoperative afise amasezerano n'abiri yonyene, ni Sotrevo iyo masosiyete Sotrevo na societe Sonarek, nizo zibiri tuvuga ko zibise amasezerano. Abandi kubera ari abarundi twavuze tuti nibimbire ku mugaragaro, hanyuma leta izobaha amahera bikwiranye. Igikuru nuko ayo mahera yinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abo bandi rero no bahamagarira nabo bihute, kuko hagahera igihe bataraza kwiyandikisha ngo tugiranire amasezerano meza ameze kujya twayagize ya Sotrevo na Sonarek. Birumvikana yuko tuzohava biba ngombwa ko tubahagarika, ariko ndakenguruka ndabona yuko ari bariko barabishiramwe inguvu. Ndavye nkuno munsi aho twagiye kuraba imabayi turabona ko bariko babishiramwe inguvu nko mu gucukura inzahabu, twabonye ko babishiramwe inguvu. Twarabonye igihe twagenda mu Kirundo hariya Bugabira, twarabonye yuko abantu bamaze kuzana amamashini ku nzahabu. Ugiye Imuyinga, ugiye muri komine Butihinda,
naho nyene bariko barimba inzahabu nuva turamaze kubona nk'ibibanza bitatu koko arabimvye b'inzahabu kandi nk'umuntu atubwiye gushika ubu atamashini turakoresha ugasanga arashobora mu kwezi akaronka ibiro bingahe vy'inzahabu murumva yuko mu minsi iza bishobora kugenda neza nico gituma nabo nyene ntawe baciye inkokora mugabo dutegerezwa kugiranira amasezerano hamwe tuvuga tuti mbega twimbuye umwimbu wewe ku ngufu zawe wazanye uzotwara ibingana gute hanyuma igihugu naco kizotwara ibingana gute murumva ko ari amasezerano hagati y'abarundi abantu kuko twese turabarundi turiko twimba tuja dushora tuzana mu Burundi rero no tera intege abimba ubutare bose batangure guhiga uburyo bukwiye turonke amamashini yimba turonke n'ibindi bikoresho kugira ngo umwimbu ugwire turashima cyane iryo shirahamwe Sotrevo n'ishirahamwe Sonarek baramaze gutuma kwa mu mashini ari mu nzira kuko nko baratwizeza yuko nka Sonarek nka Sotrevo na Sonarek nk'imashini zishitse iratubwira yuko ku munsi n'imiburi tworonka nk'itoni nka 50 ku munsi muca mwumva nko mu mwaka twoba turose itoni zingana iki urumva ko Burundi bushobora kogorora tugiye muri uwo mugambi rero uno munsi je kwara kubamenyesha yuko igikorwa nihaye uti wo kuya amanota angana gute jewe ndabona ko namenye narabishoboye kuko mu minsi ijana ngafata ibikorwa byo kuja mu butare ngafata n'ibikorwa narisanganywe bindi bigashoboka ko dushobora gukora tugashika kuri uyu musaruro ni vyiza cyane tukaba rero turemesha abarundi ntibaze barumviriza nk'umuntu azoyafashwe najya madayimoni kuko abamadayimoni bazokwamaho kugira bace inkokora abarundi cenda bateye intege Uburundi buratunze kuko ufise umutaho ubutunze dufise abarundi b'incabwenge bagiye kuja ku kivi dufise igihugu gitunze vyose nta na kimwe tubuze mu minsi z'intumbero dufise nuko ayo mahera turiko dushora ubu tutahinguye nuko tuzoyakoresha mu kugura mu mashini natwe dutangure guhingura ubwa mbere tuzobanza dushore ico bita produit semi fini tuvuge tuti dushoye koruta 100%, dushoye titane 100%, hanyuma tugira amahinguriro nka Cuivre no baremesha Cuivre na Cobalt turiko turakora ibishoboka vyose kugira ngo turabe ko nayo twotangura kuyihingura neza dushore produit semi fini turabibona ko bishoboka intambwe rero yanyuma izokurikira duca tuvuga tuti mbega iyo Cuivre dushora ivamwe iki ico kintu nitwagikora akaba arico tuzoshora niho twasanze mu Burundi birashoboka ko mu Burundi tudashobora gukura hanze ikintu na kimwe dukeneye amabati biva mu cuma ari iyo miduga twoyikorera nga mu Burundi tugashora imiduga ari amabati twoshora amabati ari ikintu cyose gikozwe mu cuma igikozwe muri Cuivre igikozwe muri Cobalt igikozwe muri Tererale twoshobora kubihingurira nga mugabo ikintu kigenda ku ntambwe ubu dutangura gushora kugira ngo turonke umutahe wo kubandanya dukora ibindi kuko ndazi yuko ari abantu bashobora kudutwenga ngo kubera iki ngo mutabishoye mwabihejeje turiko turondera umutaha aho nyene kandi je ndashima ibi byose turiko tuvyivira kubera atafashanya tukironka iva hanze iyo twaronka imfashanya hajya igihe twari kuguma duhumirije none Imana yarabonye ko twajabutse Yorodani dukwiye kurya ivyamwa by'igihugu cyacu ubu rero abarundi ni bareme ahubwo tuve hasi twese ntagira umuntu asigara atakintu akoze gishobora gutuma abona ikibazo ciza kuko iyi minsi ijana bidukoze nawe nyene umushikiranganje aguma kurikirana ahubwo ni ubutumwa rose nimwiyumvire ntamwe mu yindi minsi ijana twarakuyeho igisanze hamwe yoronke biri munsi y'ivyo twaronse azoba nyene yihaye amanota kuko ico twomuhanura ni kumva yuko ubu aha hose aho tutari bwatangure kwimba dutegereza kuhimba ayo makoperative yarasanzwe ariko arimba utazokora neza tuzomukuraho hanyuma duha abandi bimbe utazobona zari umwimbu ntidukeneye udusamaza ubutariko arakora ibintu bishemeye tuzoheza mbere kumukuramwo hanyuma ikindi hanura ubushikiranganje amategeko twarabonye yuko mu gihe cyahera
bari barasa gukurikiza amategeko uburyo n'ubu nza mbona umuntu avuze ngo arafise uruhusha impanda birazwi neza uko uruhusha rutangwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bisigura ko kugira uronke urwo ruhusha ruca mu nama shikiranganji bakabibona bakamenya amahera zo kwinjira mu gihugu urumva rero amategeko ategeza gukurikizwa yose uko ari hariho abantu bwa mbere baravuga ngo n'abanyamahanga mugabe twinjizamo ngo leta kirazira kwimba ubutare mugabe ingingo y'indwi iratomoye neza ko leta ishobora kwimba ubutare iyo nyene ikoresha abantu canke leta ishobora kwimba ubutare iciye kuri indi shirahamwe canke ishobora guha iyindi society iti wewe genda wimbe hajya mugabo ho hose tugabura umusaruro kare urazi bavanga amakori ngwibi mugubu n'umusaruro tugabura dukoresheje muronga kunganya iganyaganya umwe wese kuco yazanye gaca tumenya n'ingene bigenda ayo mategeko rero ubu aratomoye irindi tegeko ubushikiranganje no busaba ni ingingo y'amajana 258 iyo ngingo yaha abantu bose bari kwari mu butare bari bafise amasezerano ko bagaruka kugira ngo bagire ibiganiro kugira habaye andi masezerano mashasha iminsi 90 rero yarahenze bifata yuko uno munsi abafise amasezerano bonyene ajanye n'amategeko ariho ni y'amasosiyete abiri navuga abandi bose twapfuye kubireka ko ari abarundi tuti ni mwe murimba kuko amahera azozi Burundi ico ituma tubiharura vyose none rero ubu bose nibo banzi bavyumve ko atanumwe uruhusha bafise ari uko ari abarundi turiko twababwiye tuti ni mwimbe ku izina ry'u Burundi tuzobahemba bavyumve neza abatavyumva nabo nakazi kabo hanyuma ikindi no buhintege nuko ubushikanganye bwo bandanya buhintege abantu bari muri ico gisata mbere burya nari nibagiye kubabwira n'ihinguriro rikora marble burya turarirembeje turibaza yuko mu gihe gitoyi turibaza ko ivyo ari byose atakweze gusigaje ntaberetse yuko dutangwe ngaha mu Burundi natwe gushobora kwimbura ama marble naho nyene twatanguye ni yego nivyo si uruhinguriro runini cyane mugabo n'ihinguriro naryo rizotuma narya marble mu Burundi dufise ubwoko 13 bavuga ko ari igihugu ca mbere gica gifise ubwoko bwishi bw'aba marble dufise ubwoko 13 aho rero tugomba naho nyene tuzeruze turaduza tugira ihinguriro rinini ku buryo ibihugu byose navyo bizoza kukurya tuja kugura iburaya mu Bushinwa nabaze baza kugurira iwacu ama marble aha rero nosaba ubushikiranganje gutera intege abantu bose bashaka kugira uduhinguriro amahinguriro ahingura ubutare kuja ko tubatera intege babikore kandi bashira habona amategeko rakoze murakoze cyane n'icubero umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi narinse akabazo gato nanje ngira mbaze mwavuze muti umusoro wavuye muri ubu butare mumaze iminsi 100 tugo turarongeka amakungu burenga hafi imiliyoni 6 z'amadolari y'abanyamerika nyakubahwa n'icubero umukuru w'igihugu none ayo mafaranga azosahiriza gute mu ikira ry'amafaranga agaciro tuba dufise mu gihugu ikibazo shakira kabiri nagenda gitumbereza iwanyu ariko ndaba n'umushikiranganje wa energie mine mubuze muti mugira musokore gatoyi abandanye igikorwa mwana mugishikanye mubona yuko muzomwa quelle garantie canke pouvoir iyihe kugira ngo azogire neza igikorwa mu mushinze mu gihe yuko mwewe kumbure babandi bashaka kunyonora ubutungo bw'igihugu babatinya kwera muri umukuru w'igihugu umuhaye umushikiranganje ni garantie izihe umuhaye kugira ngo ico gikorwa azokirangure neza murakoze ubwa mbere ubajije ikibazo ni ikibazo kijanye n'ingene hatunganywa ubutunzi bw'igihugu mu bisanzwe amahera mva makungu samahera agendera mu mifuko y'abantu amahera mva makungu ni itunga ry'igihugu rusange kijya bita reserve nationale amahera rero yaje yose mu bisanzwe abikwa mu mabanki ibanki nkuru y'igihugu biyaze rero umwene gihugu iyo akeneye ikintu agurira hanze aca abwira ibanki yiwe ko akeneye ko bamuvunjira hajya rero icatwononeye kubera atamahera mva makungu aba haratacu dudashora ibintu akwiye kugira agira yakwiye umuntu arayabura rero ubu
dutanguye murabona uwo muvuduko dutanguye kuko ndabona yuko nko mu mezi atari nko mu kwezi murumva yuko dushobora kuzoronka vyinshi ku mwimbu ugiye kuduga ku buryo rero abenegihugu ayo mahera yose abaje mva makungu ashikira mu mabanki umwenegihugu wese yabugiye kwiga kwivuza kugura akantu gakurirwa hanze no kuvuga akoresha ayo mahera avunja amwe yarafise niyo aca ahindura. Aha rero mbere cembore naho nakaryo ubajije ikibazo c'ingene batunganya ubutunzi bw'igihugu biciye mu mafaranga amakungu bugeragenda basigurire yuko hajya mwumva ngo isoko yirabura urumva ko yirabura ntiyera. Mu bisanzwe amabiro de change ajejwe kwegeranya amahera yose ajya a liquide mu bisanzwe amahera mva makungu aba amahera iyo agiye muri bijya ashobora kuba transferable. Iyo rero abantu bajya baza mu manama bazane inoti z'ijana iki abajya bajejwe kuyegeranya nico gituma baronka ko akanyungu hanyuma bagaca bajana muri banki nkuru y'igihugu igaciye jana hanze agaca garuka rero yinjira mu butunzi bw'igihugu. Nico gituma abantu bose ngabafise amahera mva makungu bamenye ko kubera atazwi no gutoba itunga ry'igihugu bayajana muri banki acamenyekana hanyuma ibindi bihugu bigaca bigira icizere ku Burundi kuko bufise amahera mugo burasanga abantu bayererana mu mifuko bayafise mu mazi wabo ayo mahera nta kimwe ariko amarira igihugu ahubwo no kucica mu bijanye n'ubutunzi. Abo rero babigira ico gituma muhora mubona hariho n'ibintu twabonye burya abantu bahimba nabe basigaye bakoresha amahera mu mashugwe twarabibonye abakoresha amadolari mu mashugwe hajya igihano ni kimwe ajya amahera yose aja mu kiha ca leta kuko kuba wayahimvye yaba marundi yaba n'amadolari gagufinisha n'amarundi burya n'itunga ry'igihugu amarundi wowe yafise ajya sigwawe kuko agugwa amahera iharagugwa. Nico gituma amahera bamahera ariko arakora ugiye kuyabika mu gifu c'inkono uba wishe ubutunzi bw'igihugu. Nico gituma rero abarundi bakwiye kumenya ivyo bijanye n'amahera ivyo bijanye n'ubutunzi. Ikigira kabiri uvuze uti mbega umushikiranganje afise garanti yihe yuko batazomugaye. Umushikiranganje si umutegetsi hariho amategeko itegeko urirenze ko urahanwa nayandabwire rero umuntu ngaha azokora ko bagira tobe muri iki gisata amenye yuko azoba akoze rero hahandi ku mutima ni circumstance aggravante tuzomuhana twivuye inyuma dukurikije amategeko kwa amategeko ariho kandi arahari nuva n'intovyi izo bikwitoba iterambere ry'igihugu. Ico gituma rero naho mwari kuri mubaza avuga ati je nitwaje itegeko rifise nta muntu n'umwe yemerewe kurenga itegeko. Aha mbere urumva ni nkuko tugabishije abahora biyumvira cyane bamubwira umushikiranganje iki gisata cy'ubutare kirabumwe igiturire cyinshi uragaba abahinga bawe ntibazabagure mugabo natwebwe rega natwe ntitugiye erega umukuru w'igihugu aguma kurikirana ubuzima bw'igihugu na cyane cyane ikibazo cy'ubutunzi burya hariho ibintu bikomeye bine umukuru w'igihugu akurikirana. Ubwa mbere n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano, ikibazo cy'ubutungane, ikibazo cy'imigenderanire n'ibindi bihugu, n'ikibazo rero kijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ngira ngo murabibona iyo tuvuze ngo banki nkuru y'igihugu muramaze kubona ko ari banki yigenga umukuru w'igihugu ijya yikurikirana ubutunzi bw'igihugu. Muramaze kubona ko umukuru w'igihugu yitwa Kizigenza mu ntwaza ngabo, muramaze kubona ko yitwa umucamanza Kizigenza, muramaze kubona yuko umushikiranganje w'imigenderanire burya ni intumwa y'umukuru w'igihugu mu migenderanire n'ibindi bihugu. Nico gituma rero igisata cy'ubutunzi aha niho twicaye no kuvuga umukuru w'igihugu rero ntuvuye ngo ntazogikurikirana nihari kuko n'ikibazo cy'ubutunzi kandi noneho n'ibindi bijanye n'ubuzima bw'abenegihugu dusanzwe ari ivyo dukurikirana. Murakoze. Ego murakoze ko makanya excellence nitwa Mihaye Kanyange nkorera radio television Isanganiro mfise utubazo nka dutatu ne duto mpera kuco uyu wahejeje kubaza yarabajije ikijanye n'izi miliyoni zirenga zitandatu z'amadolari y'abanyamerika ubutare bumaze kwinjiza mu Burundi. Ikibazo ca mbere ni yoba amaze gushika mu banki nkuru y'igihugu BRB. Ica kabiri ni gatoyi mbega ni kubera ko ubutare bw'u Burundi bushorerwa mu gihugu c'Ubushinwa.
muravye iminsi 100 iheze muriko muraraba aho ubutare bw'u Burundi buri mwarabubonye koko nkuko mwabivuze muri budget y'igihugu y'uno mwaka Uburundi burarindiriye yarenga gato imiliyaridi 7 z'amafaranga y'amarundi umenga murabona ku murindi Uburundi buriko bushora ubutare hanze ko budget y'igihugu ishobora kuba financé entièrement par amafaranga avuye mu butare mwishorwa ry'ubutare bw'u Burundi akanyuma mu ntunge mwavuze yuko uno munsi amasosiyete abiri ari en ordre Sotrevo na Sonarek hariho amasosiyete mwara suspense amakontra yabo harimo Rainbow Mining bimba akabuye k'akabuyenge ubutare bw'akabuye k'akabuyenge uno munsi boramuka bashingishije urubanza leta y'u Burundi iriteguriye kuruburana murakoze murakoze cyane ubwa mbere bwo no kubwira yuko ushobora twashoreye kure amahera nibaza ko ubu mu minsi azobashitse kandi umunsi yashitse urumva abashitse nyene ubwo twashoye no munsi ntibuca buyanzana nabwo nyene kuko mu bisanzwe ubutare bubanza gushikira nyene bwo mu ntoki imbere yuko arekura amahera mugabo buvaha abuzi mwarajeje gusinyiranira amasezerano muti kubera iki Ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko naka w'igihugu iki twebwe dufise umwimbu umuntu aguze udugurira neza niwe duha nico gituma mu minsi iza uzosanga dufise ibisozi by'ubutare dufise nk'itoni nk'ibihumbi 100 vya colta itoni ibihumbi 100 vya cassiterite umwana ashobora kuvuga ngo je nkeneye itoni 200 ubundi ati nkeneye itoni 500 twebwe uzanye igiciro ciza niwe duhako rero uno munsi abakiriya dufise ni n'abashinwa bamaze kuvuga ati badushorere ariko abahindi bari mu nzira nko kuri titane mbere bobo bagira baze bafashe n'ingere tugira umwimbo munini cyane kuko bamaze kubona ko turi kugahiye urumva rero abanyamerika bari mu nzira kuri tererare bari mu nzira kuri nikere nuvuga abanyamerika twebwe uwo tubonye aza kutugurira akatugurira neza niwe dushobora kwemera hanyuma rero uti none muravye bizoshikaho ubutare ushobora gufinansa bije Burundi ahubwo nivyo dushaka nyene ubu uvuze ngo imiliyaridi 7 gato yumvise ko twamaze kuzirenza z'amaroshi mu minsi 100 gusa muce mwumva rero aha abarundi twese twobwa ruti tuje kukiva ahubwo tuzoteba turonke amahera tuja kubika natwe bimwe tuvuga gufasha ibindi bihugu none dufise nk'imiliyaridi 50 tuyo dukora imigambi ashobora kuvuga tuti tugiye kuyashira mu ibanki hanyuma ibindi bihugu bikaza gusaba ideni erega ni kujya tuvuga ngo Uburundi nabwo buzofasha rero turavye ibi urumva ni nkako yugiye guhonje bazoti bumvirije urugwagubona ruzoryoha uriko urumviriza nk'umutobe hajye uhejeje kugana uti wumva ruzoryoha uti numva ruzobisonga natwe rero iyi mponje twe tubonye busoga twabaye ko busoga nuvuga ko mu minsi iza mwumvise nka nikere nene nikere ingana n'imiliyaridi 208 z'amahera y'Amerika mwumva ari muyakoresha mu mwaka umwe gako ibi byose zamurara bagaciraho bukera tuzobona inzahabu dufise agaciro kazo uzosanga nk'inzahabu ziri nko ku mamiliyaridi arega 1000 uko ndabibona ibibanza 119 birimo inzahabu nyinshi cyane uko turavye turabona yuko mwivu ry'u Burundi harimo inzahabu nyinshi cyane kuvuga yuko rero nico dushaka yuko tuzosigara twebwe tutagisaba hanze amahera dukoresha mu gihugu cyacu hamubajije uti rero hari habari bafise amasosiyete twahagaritse cyane tuvuga Rainbow Mining reka ndeka kajyo kuvuga iyo sosiyete kugira ngo abarundi bayimenye naho boburana je narode nico boburana nico boburana icarico narakiyobewe kuko narabonye yuko n'amasezerano yaramasezerano ubona neza ko yarimwo uburiganya gute Rainbow Mining International yitwa Rainbow International Resources
iyo yaraje ivuga yuko ishaka kuja mu mugambi wo kwimba ubutare, baca bumvikana na leta y'u Burundi kugiranira amasezerano. Ayo masezerano yarayo kugira société mixte d'exploitation minière, novuga baca bagira ishirahamwe ririmwo leta n'iryo rindi shirahamwe ryo hanze, bakagira rero ishirahamwe rimwe rizokwimba ubutare. Mu masezerano rero bavuga bati iryo shirahamwe turishinze, ucushiraho n'inzego shingwantwaro zaryo. Hanyuma leta y'u Burundi yategerezwa guca ironkamwo ibice 10% mu mutahe wibanze capitale sociale. Hanyuma iyo Rainbow International Resources yategerezwa gucija kuzana amahera iyo societe ishinzwe izokoresha mu kwimba ubutare. Ayo mahera gacaba ayiyo societe bwego. Hanyuma rero ayo masezerano asinywe ya societe yashinzwe. Iya societe yo hanze ikindi yacitanga yari ifise uruhusha kuko niyo yavuga ko yagize recherche kuri tererare, yacifata rujya ruhusha ikaruha ya societe ishinzwe nshasha. Rero ishinzwe uwo mutahe wibanze ntibigeze bawuzana, urumva nibo bategeza kuwuzana ntibazanye. Ayo mahera yo gukoresha kugira bimba ubwo butare ntibigeze bayazana. Iyo societe nta na hamwe twarabuze ahantu leta y'u Burundi bagiye hamwe boba baragize procès verbal yo gushinga inzego z'iyo societe, ahubwo ya societe bashinze ico tubona yaciye ibigikingirizo, yaciye mu mutaka wo gukinga kugira ya societe yo hanze ze yimbira ubutare. Nikirikora rero ikirimba atariyo yari kwimba, kuko ntiwovuga ngo Rainbow Mining Burundi ngo yari ivyo butare itagira amahera, none yari kwimba gute nk'ifise umutahe ntigira n'amahera yo kwimba, none yivye gute? Zerekana ko hari hundi muntu yaciye ku ruhande arimba. Baca bashora itoni zishika 2,000 kugira ngo zirarenga. Nta n'ifaranga rimwe bazanye muri iki gihugu, nta n'ifaranga ryinjiye mu gihugu, kandi wumva hari kwimba societe na leta irimwo bagabura umwimbu. Rero uno munsi je navuze ntiburanye yoburana ngo ya societe ntitwayishinze Rainbow Mining Burundi, yoburana ngo mwaranyivye twayivye iki. Twe twasiganye itunga ryacu, ubu turiko tubasaba kuzana amahera bakuye muri izo toni 2,000. Kandi twavuze yuko nta mwumvikano wundi ushoboka batabanje kuduha amahera yavuye muri izo toni 2,000 zashotse. Nico gituma rero twavuze ati ntimusubira gukora mutayazanye. Hanyuma bayazanye rero bazoberekana umutima mwiza. Duce rero tugira amasezerano y'ukuri yo kwimbana, kuvuga yuko ya societe Rainbow Mining Burundi ijya societe dutatuye ubushobozi, no kuva barazana ya mahera bakayiha umutahe tugashiramwe inzego. Hanyuma iyo societe rero niyo ikigiranira amasezerano na leta y'u Burundi ingene bazogabura umwimbu nayo. Hanyuma igice uruntuzeye igice gitwawe niyo societe nico abashize imitahe muri iyo societe baca bagabo. Rero umuntu avuze ngo kuburana, sinzi ngira ngo nkamwe bwe mukunda gusoma ibinyamakuru mwatubwira muti obuje mu kuburana avuga mwaranyivye mwarambujije kwimba, kandi urubasore yari kwimba. Rainbow Mining Burundi nawe ndarondera n'uwiserukira ntawe mbona. Nuno munsi turarondera uti rero turondere twe tuza abo twagereranya amasezerano. Urumva uvuze ngo na matati azora amatati yishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano, aho naho niyumvira yuko ari bindi. Ariko nagira nkubwire hariho n'abandi bari bafise amakontra na leta muri ico gihe kuri ayo mategeko ya kera. Hariho abamaze kuza kumbwira ibibazo bati mbega none muza murahindagura musubira, hariho ingene y'itegeko rishasha rije. Niko bimeze, amategeko yamahinduka mu gihugu niko bimeze ajana n'ibihe. Mugabe y'itegeko rihindutse hariho ingene muva mu itegeko rya kera mwinjira muri rishasha. Nico bavuga bati ntuzere disposition transitoire. Mbega wowe ni waba wari ufise amasezerano na leta, leta yashaka kuraba mbega amahera wari washizemwo wari waramaze kuyunguka kuyaronka, dusanze haraya yarasigaye utari bwunguke, duca dufata tuti wari uburangaye. Tuba tubibona rero ko ari ibintu bisomeka, tugaca tumera tuti wewe
kugira wisubize warusigaje amahera yawe. Reka rero tuyashire muri kontra nshasha iri ku mategeko mashasha. Nta kintu kigoye kirimwo, amasezerano yarahari kuri iri tegeko, haje iri tegeko hari ingene muva mu vya kera muja muri ishasha. Rero nta kuvuga ngo kuburana ngo ugira iki, ahubwo nico gituma handitse iyo ngingo y'amajana 258 ivuga ngo bagaruke gusubira kugira ibiganiro byo gushika ku masezerano ajaje n'itegeko rishasha. Nabo nyene rero niba bafise umutima mwiza bakatuzanira ayo mahera yavuye muri izo tone bashatse bakavuga bati turashaka kubandanya, cyatubana tuti rero ngo twumvikane ingana amasezerano agenda akurikije itegeko rishasha. Murumva ntaco bavuga ngo twarabariri bazanye iki, ntaco bazanye ngo tubarire, none batwishuza iki? Nico no kwishura kandi n'abandi bafise andi masezerano urumva ko atavyimburano bihari, ibiganiro